Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ku gisoda c'u Burundi, aho amakuru adushikira avuga ko abasirikare b'u Burundi bari gukora ibara mu gihugu ca Kongo, aho bari kwifatanya na FDLR ndetse n'indi mitwe itandukanye, amaze bagakora ihonyabwoko riri gukorerwa abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Iki kikaba ari ikibazo gikomeye cane kandi akaba ari ikibazo cyerekana ko u Burundi bugeze ahatemba, ndetse bikaza bishimangira intumbero Perezida Evariste Ndayishimiye afise. Akaba ariyo mpamvu amaze iminsi akora ibishoboka byose kugira ngo yandagaze mugenzi we w'igihugu c'u Rwanda General Major Paul Kagame, aho amwita umubanyi mubi kugeza naho ahamagarira abanyarwanda gutera kudeta, gukuraho uwo bitoreye. Ibi byose akaba yarabivuze, akanavuga ko agiye gufasha ababishaka bose guhirika ubutegetsi bwa Kigali. Ibi bikaba ari ibintu byababaje abatari bakeya, ariko benshi bakemeza ko impamvu ari gukora ibi byose ari ukugira ngo ahagarike ndetse akomeze amabi ariko arakora muri Kongo ntawo kumuhagarika, ndetse benshi bakanemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye bamwe mu bamwegereye nka bose bagize uruhara muri jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Igisirikare c'u Burundi cyasohoye itangazo kigira ico kivuga kuri ibi bariko barabyagiriza, ariko benshi bakaba batanyuzwe bakavuga ko byanze bikunze Ndayishimiye intumbero afise atayindi uretse koreka igihugu c'u Burundi mu manga ikomeye cane. Murabikurikira mw'idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira andi makuru ahambaye cane arabana n'ingingo Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe yo gufungura abanyororo, ariko bikabiboneka neza ko iyo ngingo yanzwe n'ibihangange bikomakomeye harimwo Generali Prime Niyongabo ndetse na Generali Ildefonsi Habarurema urongoye iperereza ry'u Burundi. Amakuru adushikira akavuga ko barahiye bakarengwa, bakavuga ko bidashobora gukunda bakihema umwuka w'abazima. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi nibukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone akariko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Abasirikare b'abarundi ntaho nyabwoko bari gukorera abanyamurenge bo muri Kongo. Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Gaspard Baratuza yamirira kure ibivugwa ko abasirikare b'abarundi bari gukora ihonyabwoko ku banyamurenge bo mu karere ka Rurambo muri Kongo bafashanije n'imihari ya FDL ndetse na CNL-FRN. Baratuza akavuga ko icyabajanye muri Kongo atari gukora ihonyabwoko, ahubwo ari kugwanya imihari Red Tabara na FDLR n'iyindi mihari yose ihungabanya umutekano wa Kongo, kandi ko akazi bariko bagakora neza cane. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Gaspard Baratuza arahakana ibyo arerwa n'ubwoko bw'abanyamurenge bo muri Kongo ko abasirikare b'abarundi bari kubakorera ihonyabwoko. Mwitangazo umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yasohoye ku munsi w'ejo igenekerezo rya 23 Munyonyo 2024 yarahakanye ibyo abasirikare b'abarundi barerwa n'umurwi twirwaneho wegukira ubwoko bw'abanyamurenge, ahubwo amenyesha ko ibyo bivugwa ari gucafuza igisirikare c'u Burundi gisanzwe ari rutumwa ko mu kugarukana amahoro n'umutekano haba mu karere kw'isi yose.
Gaspard Baratuza amenyesha ko icababajanye muri Kongo atari ihonyabwoko ahubwo bagiye kugwanya imihari yose ihungabanya umutekano muri Kongo harimwo umuhari Red Tabara uturuka i Burundi FDLR n'iyindi kandi ko akazi kabariko bagakora neza cane. Kwa 2022 Munyonyo 2024 umurwe twirwaneho wegukira ubwoko bw'abanyamurenge wari wasohoye itangazo werekana amabi abasirikare b'u Burundi bari gukora muri Kongo mu kwica ubwoko bw'abanyamurenge bahora ubwoko bwabo. Muri iryo tangazo n'umurwi twirwaneho wamenyesha ko abasirikare b'abarundi bari muri ako Kongo bifashisha ibikoresho bya gisirikare imihari ya FDL ndetse na FRN Maimai maze ikaza kwiba no kwica abanyamurenge. Umurwi kwirwaneho usaba leta y'u Burundi kutivanga mu matati y'amoko, kudahengamira ku bwoko bumwe canke gushigikira imihari imwe, kutinjira mu byaha byo gukora ihonyabwoko bambaye umwambaro w'u Burundi, bugacafuza ibendera ry'u Burundi no kurisiga amaraso y'abanyamurenge. Abatari bake barebye iri tangazo ryasohowe n'umuvugizi wa leta y'u Burundi barabona ko ari itangazo ririmo ibinyoma bikomeye cyane kandi barabona neza ko ari itangazo ridafise ifatiro kuko ibiriko muri iryo tangazo birateye isoni kandi birababaje ndetse birerekana neza ko ibiri kuvugwa byaba ari ukuri kuko ntago byumvikana ukuntu igisirikare cy'u Burundi cyavuga ko cyagiye kugwana muri Kongo n'umuhari FDLR mu gihe bizwi neza ko FDLR ifise imikoranire ya hafi na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse bamwe mu bagize FDLR bakaba bamaze igihe kinini bayicumbitse ku butaka bw'u Burundi aho bavuga ko bari gufashwa na Ndayishimiye kugira ngo bitegure ku bitero bikomeye cyane bashaka kugaba mu gihugu cy'u Rwanda bakabigaba banyuze mu ishamba rya Kibira. Murazi ko iryo shamba rya Kibira rifatanye n'ishamba rya Nyungwe ryo mu Rwanda. Ibi byose benshi bakabiheraho bavuga ko byanze bikunze igisirikare cy'u Burundi cyakoze amakosa akomeye cyane kandi ko kihenze, dore ko amakuru adushikira yemeza ko ibintu bitoroshe mu gihugu ca Kongo aho ingabo z'u Burundi ziriko zifatanya na FDLR bakica abo mu bwoko bw'abanyamurenge, yongereyeho abatutsi bavuga ikinyarwanda ndetse akaba ari n'amakuru avuga ko iyo ariyo ntumbero ndetse ari wo mugambi rutura Ndayishimiye afise na mugenzi wa Kongo, ariko ibi bikaba ari ibintu bitaza kuborohera kuko aho bigeze bamwe n'abandi barabona ko badashobora kugumya kwihanganira amabi atagira izina ariko arakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubukungu bw'igihugu cye bumaze kugera ahatemba, akaba ariyo mpamvu ashaka no gukwegera ibindi bihugu mu ntambara kugira ngo nabo ubukungu bwabo bugere habi cyane nk'aho uyu munsi agejeje igihugu cy'u Burundi. Tuve kuri iyo nkuru, amakuru yacu tubandanize ku nkuru nanone iriko iravugwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho abagabo babiri barahiye bakarengwa bakavuga ko badashobora gushira mu ngiro ibikemezo cyafashwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Ni kuki abanyororo bose bahawe ikigongwe batarekurwa? Amakuru RPA yaronse amenyesha ko umugambi wa Perezida Ndayishimiye yo kugabanya abafungwa uburizwamwo n'ibihangange muri CNDD FCD. Abari mu mirwi washizwe gushira mu ngiro iyo ngingo y'umukuru w'igihugu bavuga ko umukuru w'iperereza General Habarurema hamwe n'umukuru w'ingabo z'u Burundi General Niyongabo babyivangamwo bakanka ko abafungwa bamwe barekurwa nk'abafungwa ba politike na cane abanywanyi b'imigambwe MCD na CNL. Amasoko yacu amenyesha kandi ko izo ntwazangabo zibiri zinategeka ko bamwe mu banyororo baba bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu bagumizwa mu mabohero. Abagize uwo murwi baranegura ingene ingingo y'umukuru w'igihugu itubahirizwa na gatoya kandi bakavuga ko ibyo bihangange byarahiye bikarengwa, bikavuga ko bidashobora kwemera ingingo yavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bavuga ko ari ingingo mbi cyane kandi ko ari ingingo ikomeza ngo gushira ubutegetsi bwa CNDD FCD mu kaga gakomeye cyane. Abatari bake bakemeza ko nyabuna Ndayishimiye n'ubundi afise imbaraga nke cyane mu butegetsi kandi benshi bakemeza ko n'ubundi ibihangange
biriko birakora ibishoboka byose kugira ngo bimutembagaze ku butegetsi kuko bamwagiriza ibyaha bikomakomeye, ibyaha by'agahomeramunwa harimwo gusambura umugambwe ndetse no gukorana n'abansi b'igihugu ndetse no kugambanira bamwe mu bategetsi bakomakomeye bakomoka muri CNDD-FDD. Akaba ariyo mpamvu bamaze igihe hakorwa uburyo ki Ndayishimiye yokurwa ku butegetsi kuko babona neza ko ntaco ariko arafasha abarundi, ndetse bakaba bamaze kubona neza ko byanze bikunze mu minsi iri imbere ubutegetsi ntaho buzaba bugana, kuko amakuru atari make aremeza ko abarundi nka bose bamaze gutakariza icyizere umugambwe uri ku butegetsi, kugeza naho abagumyabanga batagishaka gutora CNDD-FDD. Ibi bikaba byarababaje abategetsi bakomakomeye bakomoka muri CNDD-FDD, bavuga ko ibi bitigeze bibaho ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, kandi bakemeza ko Ndayishimiye ari we watumye abarundi nka bose batakariza icyizere CNDD-FDD, dore ko benshi mu barundi bahamya neza ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwababereye bubi cyane gusumba nuko ubw'umuhisi Petero Nkurunziza bwari bumeze, kuko ubu tuvugana ubukungu bw'igihugu bugeze ahatemba, kugeza naho abarundi batari bake batakifuza kuba mu gihugu c'u Burundi kubera ubuzima bubi kandi ubuzima bugoye barimwo, byose bikaba bikomoka ku begito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije, mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cyane azaba ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, ndetse tukaza no kugaruka ku njyane ndetse n'inyurana biriko biraba mu bategetsi bahambaye.